Data wa twese wo mwijuru, Mana uhoraho ibihe byose, Mana uvuga bikaba, uteka bigakomera, urema ibitariho bikabashaga no kubaho. Ndasenga umwene data ugiye kumva ijambo riramwubaka kandi riramukomeza, ko rimusanze ntabwo ariko rimusiga, rirazana impinduka mu buzima bwe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turabaramukije mwese bakunze ikiganiro, haracyariho ibyizigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Nje nkibashikiriza ni Apotre Nduwakristo Glory Shine. Turashimira cyane abantu muri ko musangiza abandi ibiganiro dukunda kubagezaho. Turashimira umaze kudukurikirana kuri no channel ya YouTube. Turagushimira ko maze gukanda sabone cyangwa subscribe. Turagushimira nawe ushiraho like. Turagushimira nawe uparataja ku nshuti zawe, ku bagenzi bawe, kugira ngo barushirizeho gufashwa na zino nyigisho. Imana iguhe umugisha. Udukurikirana uri ku rubuga rwa Facebook, turagushimira ko maze gukanda follow kuri yo page. Imana iguhezagire cyane. Turakomeje ikigwa twatangiye, kirafise teme ivuga ngo menya uburyo 12 wo kwitwaramwo ukagera ku vyasezeranywe n'Imana. Hari ibintu Imana yasezeranye ku buzima bwawe, hari ibintu Imana yateguye kubwo buzima bwawe utaranabaho. Imana irafise ivyo yateguye bitegerezwa kuba ku buzima bwawe. Yeremiya 1:5 birivuga ngo utarabura urusoro mu nda ya nyoko nari ndakuzi, nari naragutoranije kugira ngo uzabe uvugishwa nanje. Imana yo mwijuru ntabwo itoranya umuntu abayeho, ahubwo Imana itoranya umuntu atarabaho. Imana yaragutoranije kuva kera. Hari ibintu Imana yateguye kubwo buzima bwawe, hari ibintu Imana yateguye ku bwa famiye yawe, hari ibintu Imana yateguye ku bwawe. Imana yo mwijuru irafise umugambi mwiza ku buzima bwawe. Yeremiya 2:9-11 ngo ndazi imigambi ngufitiye, ndazi ivyumviro niyumvira kuri wowe, katari ivy'ivyago ahubwo ari ivy'amahoro. Abefeso 2:10 havuga ngo hari imirimo myiza Imana yaduteguriye kuva kera, yitegurira muri Kristo Yesu kugira ngo twebwe abana bayo tubashe kwigenderamo. Hari ibintu Imana yateguye kuva kera, hari ibintu Imana yaguteguriye kuva kera kugira ngo bashe kubigenderamo. Na Satani nawe afise integuro nawe yateguye. Hari abahusha umugambi w'Imana bakisanga bariko babaho mu nteguro z'umugwanizi Satani. Ariko iyo ubandanije wubaha Imana, usenga Imana, maze ukubahiriza ano maprincipe 12, ubasha kugera ku vy'Imana yasezeranye ku buzima bwawe, ubasha kugera ku vy'Imana yateguriye ubuzima bwawe. Zino nzira 12 iyo wazinyuzemo, nta mpamvu nimwe yatuma utagera ku vy'Imana yasezeraniye ubuzima bwawe. Nta mpamvu nimwe yatuma utagera ku vy'Imana yakuvuzeho. Imana ishimwe cyane. Uburyo bwa mbere twarabuvuzeho, twagarukiye ku buryo bugira gatanu, canke gukintu kugira gatanu wakora kugira ngo ushike ku vyasezeranywe n'Imana. Imana ishimwe. Iki ni gice ca 10. Ndagushimira yo wabanye nacu kuva mu gice ca mbere kugera muri kino gice ca 10. Muri kino gice ca 10 ndashaka guhera ku kintu ca 6 wakora kugira ngo bashe kugera ku vyasezeranywe n'Imana. Birivuga ngo mwisi muri namarushwa ngariko muhumure naranesheje. Amarushwa arahari. Turiko tuvuga rero menya uburyo 12 wo kwitwaramo ukagera ku vyasezeranywe n'Imana. Ndazi ko turi mu bibazo, turi mu marushwa, kandi Yesu yavuze ngo ntaho azobura kuza. Yesu yavuze ngo murayafisa amarushwa. Yavuze ngo mwisi muri namarushwa ngariko muhumure naranesheje. Ntabwo yavuze ngo mwisi murahiriwe, oya, yavuze ngo mwisi muri namarushwa ngariko muhumure naranesheje. Wibuke ko mu vyamwa vya Mpwemu Yera hari icamwa bita kwihangana. Kwihangana ntabwo Imana yagutanze kubera ko izi yuko tuzoca mu bihe byiza gusa, oya, ahubwo irabizi ko ariho n'ibihe bibi. Mbwa ivyo bihe bibi kugira ngo tubirengane, ayo marusho kugira tuyarengane, bizadusaba ko tugaragaza icamwa muri bijya vyamwa 9 vya Mpwemu Yera. Birasaba ko tugaragaza icamwa cyo kwihangana. Uzahura n'ubukene. Tuhora abasetereboria, Abisirayeli banyuze mu bugaragwa kugira ngo bagere muri Kanani. Natwe hari Kanani turiko tujamo, hari ijuru turiko tujamo, ariko kugira ngo ugere mu ijuru bizasaba kunyura, bizasaba kuca mu butayu. Ubutayu bisigura umubabaro, bisigura ibibazo, bisigura ibigeragezo umuntu acamo kugira ngo abashe kugera ku vy'Imana yabashije kuvugana nawe. Icya 6 rero
wibuke gicigwa cacu ca mbere cavuga ngo menya ibintu impamvu zine zituma Imana yemera ko duca mu bibazo. Izo twarakirenganye. Noneho tugeze ku gice ca kabiri kivuga ngo menya uburyo 12 wakwitwaramo ukagera ku vyasezeranywe n'Imana. Iki ni gice ca 10. Imana iguhezagire cyane. Haleluya. Mu gice ca mbere gushika kuri 4 niho twagiye tuvuga uburyo bune wagira wo kwifatamo cyanke inzira zine cyanke impamvu zine zituma Imana yemera ko duca mu bibazo. Icya gatandatu rero muri za bindi menya uburyo 12 wo kwitwaramo ukagera ku vyasezeranywe no gushimira Imana muri vyose. Gushimira Imana muri vyose. Yobu igice ca mbere umurongo waho wa 20 havuga ngo maze Yobu ava hasi yitantamurira kumutamana wiwe yimosha inkomvorera yikubita hasi arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa kandi nzosubira mu nda y'isi ataco ntwaye. Uhoraho niwe yagavye kandi Uhoraho niwe agaburuje, izina ry'Uhoraho nirishimagizwe. Muri ivyo vyose Yobu ntiyakoze icaha canke ngo aherereze amafuti ku Mana. Murazi vyabaye kuri Yobu ko kuva mu gice ca mbere twarabivuseho ko uramaze no kubisoma, uramaze kuvyumva inshuro zitabarika. Yobu yari umugwiza atunga akomeye, Yobu yari afite abana 10, Yobu yari afise ubutunzi bukomeye, ariko ivyo vyose vyamuviriye icarimwe n'abana bapfira icarimwe. Sivyo gusa n'umugore amuvaho, sivyo gusa anagwara n'indwara ku mubiri. Ariko Yobu muri ivyo vyose Yobu yaciyemwo, ntabwo yigeze ngaherereza amafuti ku Mana, ntabwo yigeze yitotombera Imana, kandi Yobu muri ivyo vyose yakomeje gushima Imana. Narababwiye impamvu Satani azana ibibazo ku nzira yacu, ayo marushwa kugira ngo tubabare, ariko birivuga ngo tunezerererwe mu mwami wacu Yesu Kristo. Hariya mucete Paulo yandikiye abi Filipi yavuze ngo munezererwe mu mwami wacu Yesu Kristo. Arakomeza avuga ngo ndabisubiramwo hariya mu Filipi bice 2 umurongo wa 2 havuga ngo mwuzure umunezero wanje muhwanije imitima musangiye urukundo rumwe muhuje umutima n'inama. Ngo mwuzure iki? Ngo umunezero wanje. Imana ishimwe cyane. Abi Filipi 4 umurongo wa 4 havuga naho umwami munezererwa mu mwami wacu Yesu imisi yose. Ndabivuze ubugira kabiri ni munezererwe. Impamvu Satani azana ibibazo ashaka tubabare, ariko kugira ngo ubashe kurengana uwo mubabaro Satani umumaramaje, nezererwa. Bakwirukanye mu kazi wibabara ahubwo nezererwa. Bakwirukanye mu kazi ariko wibabara nezererwa. Bishoboka ko Imana igukuye muri ako kazi ifisandi hani igomba kukujana kubera Imana ikamya akagizi kamwe yakuguruye akandi. Ibintu vyawe vyahiriye mu isoko wigaragaza umubabaro, wikwiheba, wikwiyahura, ahubwo nezererwa. Muri uko kunezererwa kwawe Satani arahuye n'ikiriyo. Muri uko kunezererwa cyane nukuvuga yuko ni igitsindo kimwe kubusa, ni igitsindo kimwe mu ruhande rw'Imana, ariko nubusa mu ruhande rwa Satani. Muri uwo munezero wawe ni ibitsindo 7 utanze kuri Satani, ariko kandi ni esheke 7 utanze ikuzimu. Nababwiye ko birivuga neza ko igihe tubabaye Satani aba ariko aranezererwa, aba ariko araryoherwa. Satani anezerererwa mu mubabaro wacu. Igihe tubabaye waba ariko aranezererwa, ariko birivuga ngo natwe tugaragaza umunezero. Kandi wibuke ko kunezererwa ari camwa camwe mu yera, kandi wibuke ko Imana igomba ko twama ibihe byose, nta gihe gitari cyo kwama. Niyo mpamvu igiti Yesu yasanze gitari ko cama yarakivumye. Birivuga ngo ni cyari igihe cyacu, nuko Imana igomba ko twama mu bihe byose. Icamwa cy'umunezero ntukibure, nubwo wabuze uruvyaro, nubwo utaravyara, iyo ntibe impamvu yo kubabara. Nezererwa, shimira Imana kuba yaratanze Yesu kubwawe, kuba uzabona ubwami bwo mu ijuru. Wihagarara ku bibazo ufise vya none ngo bikubuze gushimira Imana yakwemereye ijuru, yakwemereye ubuzima buhoraho. Wihagarara ku
bibazo vya none ngo bikubuze kubandanya urugendo rw'agakiza, wihagarara ku nzara y'uno munsi ngo bikubuze gukorera Imana, wihagarara ku busiribateri, wihagarara ko waranswe n'abantu, ko warabenzwe n'abasore, ubengwa n'abakobwa, ivyo wibihagararaho ngo bikubuze gukorera Imana, ngo bikubuze gushimira Imana. Kuba wabuze umwana wawe nibitume udashimira Imana, kuba bagusohoye mu nzu nibitume udashimira Imana. Hari Imana igusohoye muri iyo nzu, ifise izindi zigutwayemwo, hari ibyo ikurize muri iyo nzu igusohoyemwo. Kuba urugendo rwawe rwarase nibikubuze gushimira Imana. Hari Imana yabonye ko nuza kugenda irya ndege ko yogize ikibazo kubera uyirimwo. Imana kugira igikwingire ikingire nabo mwari kujana muri iyo ndege, Imana igahitamo guhagarika wewe. Urabizi ko Yona yajanye n'abantu mu bwato, ateza ikibazo abandi bantu, kandi abandi bantu batakaza imizigo yabo kubera Yona, kugeza igihe Yona bamutaye mu mazi mu kiyaga kugira ngo apfire, yobo batabashaga gupfa. Shuti yanjye uri kunyumva, hari abantu ugendana nabo bagaguteza ibibazo, hari abantu ugendana nabo bagaguteza kuja hasi no kunanirwa. Niyo mpamvu mu bintu byose uri kuracamwo urakwiriye gushimira Imana, ko Satani we abashaka tubabare, abashaka ubabare, wame mu gahinda, wame mu mubabaro udashira, ariko ndashaka unezeregwe muri ivyo bihe bibi uri kuracamwo. Stefano bari kumutera amabuye yaranezerewe, ntiyanezerejwe n'amabuye bari kubamutera, ahubwo yanezerejwe no kubona Yesu, yanezerejwe no kubona Yesu muri mubabaro yari karacamo. Yesu agiraze kumutabara, Stefano aravuga to ya mutama w'intabara. Aba bantu kandi babarire ko nibazi ivyo bakora. Muri abo bantu bamutera amabuye harimo Sauli, nyuma yaho Sauli aza gukizwa abo umukozi w'Imana. Reka nkubwire ko ari isengesho rya Stefano ryakijije Paulo, ryatumye n'Imana ihamagara Paulo. Ndashaka kukubwira, sengera nabo banzi bawe, apana kubasengera Imana ibarimbure. Muri ivyo bihe uri kuracamwo, nta numwe atazaba umwansi wawe, nta numwe atazakugirira nabi, ivyo bimenye, nta numwe atazakugirira nabi, ariko urakwiriye gushimira Imana muri ivyo bihe byose uri kuracamwo. Birivuga ngo harahiriwe abantu bahamwa bahobwa ubutumwa bwiza, bahogwa ukugororoka. Harahiriwe abantu bahamwa bagirirwa nabi, ariko bahogwa ukugirane, bahogwa ukuba abantu beza, bahogwa ukukiranuka. Abo bantu bari n'amahirwe mwijuru ku Mana. Imana ishimwe cyane. Yobu mu vyamubayeho byose yakomeje ashimira Imana. Bafashe Paulo na Sila babinjije mwibohero. Paulo ni yarabibohera rimwo, yari kwiminyororo, kandi birivuga ngo bari bakubiswe, ariko muri iso nkoni nyinshi bashimira Imana. Hari abadamu benshi yo mukubiswe n'abagabo n'ivy'Imana muca mubivamo. Hari abantu benshi yo muye n'akabazo gatoya uci utangura kwitotombera Imana. Wari uri hega Mana, wereka ibizambayeho. Yavyemeye nyene kuri za mpamvu zine twavuga ubwa mbere, yazemeye kubera zirya mpamvu zino. Kabutakurikiranye ibice byatambutse, subira inyuma ubikurikirane. Imana iguhezagire cyane. Haleluya. Imana iragomba ishimwe muri ivyo bihe uri kuracamo. Imana iragomba ishimwe. Reka nkubwire ko Yobu ababaye, Imana yo yari kiranezererwa. Ntiyari nezerewe ibibazo Yobu vyariko biramubaho, ariko Imana yanezereje n'umutima wa Yobu, wagumye ku Mana no mu gihe yari kwaraca muri ivyo bibazo, yari karaca muri ayo marushwa. Imana iragomba ishimwe muri ivyo bihe nyene uri kurabamo vy'umubabaro, muri iyo nzara nyene. Imana iragomba ishimwe. Wireka gushimira Imana uri mu nshuti zawe, uri imbere mu makoraniro, shimira Imana ku bikorwa bikomeye igenda ikora ku buzima bwawe. Kabe gato ugashime, vyaba bimeze nabi ushime, vyaba bimeze neza ushime, bimeze nabi ushime. Mu bihe byose usenge. Birivuga ngo Yobu nga acarunama asenga Imana yiwe, arafukama arasenga. Hari abantu iyo bahuye n'ibibazo no gusenga baca babiheba, ariko wewe bandanya inzira yo gusenga, bandanya inzira yo kuba Imana, bandanya inzira yo kugororokera Imana, bandanya inzira yo gushimira Imana muri ivyo bihe byose. Imana irakeneye ishimwe. Mu gushimira Imana kwawe bizatuma urengana ivyo bibazo. Mu gushimira Imana kwawe bizocanga abanzi bawe, bazovuga ko twakoze bijya kugira babare, none ko yagumya nezerewe. Bizobacanga, bazovuga tujya muntu noneho ivyo twamukoreye hakumubabaza, ahubwo bitera bimuhesha umunezero. Ivyo bizatuma bakuva inyuma. Niyo mpamvu birivuga ngo umwasi wawe nasonza mugaburire, ngo kandi n'umugaburira uzaba uri kumurundaho amakara yaka ku mutwe.
Imana ihabwa icyubahiro. Gushimira Imana mu bibazo, iryo shimwe riba rikomeye cyane, iryo shimwe riba rihambaye cyane, iryo shimwe rirakomeye, iryo shimwe rinezereza Imana gusumba iry'umuntu yaguze imodoka, yaguze inzu, gushimira iry'umuntu yarose biriya na biriya, yarose uruvyaro mu myaka mirongo ingahe atari bwaronka uruvyaro, ariko ishimwe ry'umuntu yabuze uruvyaro Imana iraryakira. Ishimwe ry'umuntu ari mu bibazo Imana iraryakira gusumba rirya shimwe ry'umuntu aguwe neza. Ishimwe ry'umuntu adugije ari mu bibazo, ari mu marushwa, rinezereza Imana cyane. Ntuze wahe gushimira Imana, gutazira Imana ngo kubera uko uraca mu bihe bigoye, Imana iguhezagire cyane. Ndashaka ukaba ufise umutwaro, ukaba ufise inzozi warose zirakuzazanira, turondere kuri zino nimero tugufashe, plus 257 65 57 339. Mwarahizagiwe muri umugisha w'amahanga menshi.